Bakunzi ba radio televiziyo ijwi y'abatiste turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Ni kuri uno munsi igenekerezo gicenda ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 aho twaramutse tugendera mu ishengero ry'abatiste mu Kinama baramutse bategura ibiteramo bise ngo ni vendredi spécial. Mu bajene twashoboye kuyaga bose bariko barashima n'ubwiza bugeretse ku bundi mbete aho bacise ari kiganiro cyo himbaza ngo n'umutima ushima. None turi kumwe numwe mu batwitabiriye, reka amanze kutwidondora mu twidondora. Nitwa James niyo nahabonye, nkaba ndicegera c'umukuru w'ugwaruka kandi akaba ari James arukira ugwaruka mu karere mvuga butumwa ka Bujumbura. Ni James aserukira ugwaruka mu karere mvuga butumwa ka Bujumbura. Niyihe mpamvu yatumye mwitabira iki gikorane, mbega mwagiteguye mwisunze iki? Impamvu twateguye kino gikorane nuko igihe cyose twamaze kumenya ko atakindi twaremewe guhimbaza Imana, kandi ubwacu nk'abanyagwaruka bo kwishengero rya Baptiste Kinama tukaba dufise icivugo kidasanzwe cyo guhimbaza Imana n'umutima ushima uko ukwezi gutashe kuwa gatanu utangurira ukwezi. Murakoze. Niyihe mbono canke niyihe vision mufise bizoshikana iki kwishengero? Hoba hariho inyungu y'ishengero, hoba hariho iterambere? Inyungu y'ishengero irahari kubera ko igihe cyose duhimbaza Imana turaronka abenshi baza kudushigikira batarizera Yesu Kristo, kandi uko baza abenshi bagataha ubuzima bwabo bwahindutse bakiriye n'umwami wacu Yesu Kristo. Bigaragara neza yuko hariko haraza impinduka mwishirahamwe ry'amashengero ya Baptiste cyane aho ibi bikorwa biza biraba, mbega nk'ubu bizosubira kuba ryari ibi bikorwa canke nk'ubu biraheze ntibizosubira kuba? Igikorwa kirabandanya kuko ubuzima bwacu bwo guhimbaza Imana ntibuhereye hano, burabandanya. Ni igikorwa kibandanya kubera ko igihe cyose twatahuye ko duhimbaza Imana ko hari ibihe by'impemburo biza mu bantu, kubera ko ikintu ca mbere Imana yaturemeye kugira tuyihimbaze tuyitazire. Dawidi niwe yabivuze neza, aravuga ko azokwama ahimbaza Imana ibihe byose. Natwe ico twaremewe turakirokonesa karo guhimbaza Imana n'umutima ushima twivuye inyuma ibitubamwo byose bigahimbaza Imana nk'uko Dawidi yabivuze. Iterambere ririko riraza cyane hano hantu mu ishengero rya Baptiste Kinama, aho umujene wese ariko arahaguruka ashimira Imana n'umutima ushima. Nakahe kamo wotera abandi banyagwaruka na nyarijya usanzwe uri umwe mu barongozi b'ugwaruka mu karere mvuga butumwa ka Bujumbura? Murakoze cyane. Akamo notera ugwaruka nko mu karere mvuga butumwa ka Bujumbura mfatiye kw'ico civugo, hari icivugo dusanzwe dufise ku rwego rw'igihugu mu gisata c'ugwaruka ko turugwaruka rwahagurukiye ibikorwa by'urukundo, kwizera, iterambere. Mw'ibi bikorwa byo kwizera mu karere mvuga butumwa ka Bujumbura hari icivugo gihambaye kituri imbere, aho tugiye gukorera ku bintu bishika kuri bitatu. Umunyagwaruka wese agahagurutswa cyane no guhimbaza Imana n'umutima ushima. Hejuru yo guhimbaza Imana akagira umutima uhimbara Imana. Ikigira kabiri, nk'abanyagwaruka dutumirirwa gukora, turatumirirwa kurimbura kuca ijambo ry'Imana ritubarira, tukaba mu buzima bwo kurimbura ijambo ry'Imana, tukaba buzuye mu ijambo ry'Imana. Kindi naco kigira gatatu, twebwe nk'abanyagwaruka bo mu karere mvuga butumwa ka Bujumbura, hari kindi civugo gira gatatu cuko dutegerezwa kugira ubuzima bwuzuye amasengesho, tugasenga Imana, tugahimbaza Imana, tukagira meditation mu ijambo ry'Imana. Ivyo byose tubikoranije bikatsa umuriro, bigatuma dushikana benshi kugakiza kubw'ivyo bintu bishika kuri bitatu. Ubuzima bwanje iyo nekeretse weresuwe bitumorera birandenga, jewe wanguye misayo ry'umwijima, mwami Mana we nakugereranya nande
reka ngutinire ngutambire nguvugirize impundu Yesu we urabikwiriye reka ngutinire ngutambire nguvugirize impundu Yesu we urabikwiriye reka ngutinire ngutambire nguvugirize impundu Yesu we urabikwiriye reka ngutinire 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 uzamuhimba iriho sinza ceceka no jewe zamuhimbaza iriho kugingo oya sinza kuvuga ineza y'umwami jewe zamuhimbaza vuga ineza jewe sizaceceka sizaceceka dushime twese shima wa tu shima wamabiri biza sinababona shima yeah. Hallelujah. Twese twagiye twese wasindababona chini muhimbaza iriho ivizugi oya sizaceceka ube wasezeranije sala umwana w'umungu tukuri mwami Yesu hai wasezeranije Ana umwana w'umuhungu tukuri mwami Yesu hai wasezeranije Sogo umwana w'umuhungu tukuri mwami warabikoze wasezeranije Maria umwana w'umuhungu ehaguyuga umuhungu wiwe warabikoze n'uyuhe muvuduko mufise canke byoba biherera ngaha gusa mwoba mufata nk'umwanya wo kugendera nk'amashengero kugira by'ukuri murabe yuko ivyo vyivugo biriko birashigikirwa umuvuduko wa mbere dufise nuko tumanza kwinjira mu cagizwe c'Imana cyo kugiranira urukundo nk'uko kugiranira urukundo hariho kugendera bagenzi bacu gushigikira bagenzi bacu baba bagize amamariage bagenzi bacu baba bahuye n'ibibazo bitandukanye bagenzi bacu baba bari mu bitaro uwo mutima turawugaragaza nk'abanyagwaruka bo mu karere vugabutumwa ka Bujumbura na cane cane mu gushitsa icagizwe c'Imana ko nitwagiriranira urukundo ariho benshi bazomenya ko turabigishwa ba Kristo mu kugendera amashengero ashoboka yo mu karere vugabutumwa ka Bujumbura. Bivuga ngo nk'ubu uwogenda no mu yandi mashengero mu bundi burere ibi bikorwa ngira ngo baba bariko barabikora muba muyaga mubona hoho iterambere ririko riraza.
abenshi uyu mutima wo guhimbaza Imana uri muri bo, kiretse ko rimwe na rimwe hari amashengero amwe ataratangura kuja ku kivi ngo abikore, ariko amashengero menshi aramaze kuja ku kivi akagaragaza uyu mutima w'Imana uzanwa no guhimbaza Imana. Radio Televiziyo Ijwi y'Ababatiste mu nkundire yongere kubashimira kuri uyu mwanya mwarihaye. Murakoze cyane namwe kuba mwaje kudushigikira mwa bino bikorwa, kugira nanone ibikorwa byacu mu ishengero rya Batiste Kinama bishike kure, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu hagati bamenye ibikorwa turiko turakora. Nanone tunanabatumira abariko baratwumva ko bogerageza gufurura umutima uhimbaza ushima Imana, kuko atakindi twaremewe. Kandi hejuru yo guhimbaza Imana tugatumirira umunyagwaruka wese, abakuze, abariko baratwumva bose, ko umutima uhimbaza Imana ari umutima umenetse, utunganye gose, ujanjaguritse, kuko ari Imana yishimira. Murakoze cyane, turabashimiye. Nitwa Bimenyimana Igor, hama ndi umwe mu banyagwaruka basenga muri Batiste Kinama, kandi nkaba ndi umwe mu barongo mu bwo guhimbaza no gutazira. Ni Bimenyimana Igor, umwe mu banyagwaruka arongoye umugwi wo guhimbaza Imana no gutazira cyane cyane muri Batiste Kinama. Twasanze hariko haraba igikorane to kwita ngo ni vendredi spécial nkuko abadutanguriye babitubwiye. Mbega niyihe mpamvu yatumye mwiyumvira ibi bikorwa cyane cyane kuri uyu munsi wa gatanu mutabishize mu yindi minsi? Ego, hama twebwe icyatumye twiyumvira kino gikorwa kuri umunsi wa gatanu nuko kuri umunsi wa gatanu nyene tuba dufise ibihe byiza byo guhimbaza no gutazira, ariko kandi hambavu y'ivyo twariyumviriye nk'ugwaruka kuba umunsi umwe mu kwezi twogira special, umva two yotandukana n'indi misi yose, hakabaho gutumira mu maeglise mabanyi cyangwa se mu bandi banyagwaruka bafise impano zo guhimbaza. Rero twumvira yuko twoza turabikora buri wa gatanu utangura ukwezi. Rero ni kuri iyo mpamvu twiyumvire gushiraho iyo vendredi spécial, ariko ari na cyane cyane kugira ngo twebwe nk'ugwaruka tugire icyo duhereje abandi bo mu yandi maeglise, cyangwa se abandi bavuye mu yandi maeglise nabo bagira icyo badutekereye. Ndiko ndavyumva neza, bigaragara neza yuko mwoba mwaragerageje kwiyumvira ukuntu mwohuza n'ayandi maeglise mabanyi y'aha hantu muri mwishengero rya Batiste mu Kinama, ndetse no mu yandi mashengero, ngira ngo muhora mubatumira nkuko twabibonye. Ego cyane, tubatumira buri gihe cyose iyo tugize vendredi spécial, turatumira yaba mu maeglise mabanyi cyangwa se mu maband ajya amaband yigenga, ariko nyene amaband y'Ukristo nyene ahimbaza Imana. Ego tubatumira buri gihe cyose iyo tugize vendredi spécial. Ego, mu gihe mumaze mukore iyi vendredi spécial canke mu misi mumaze muyitanguye kubikora, hoba hariho impinduka mumaze kubona canke biracacumbagira biriko biragenda buke buke? Impinduka mubona yo bariye? Impinduka irahari nubwo atari nini, ariko impinduka irahari. Impinduka ya mbere nuko twebwe nk'ugwaruka biradufasha. Ati bidufasha gute? Kuko tuba tuzi ko ari vendredi spécial, biradufasha gukorana inguvu cyangwa se no kugira ubundi buhinga umva no kugira ubasa umwete wo kurondera ubundi buhinga kugira ngo ubukurikira ntuzutanga ico watanze. Bivuze ngerageza gutanga ikintu gishasha. Rero biradufasha cyane kandi bikadufasha kurushirizaho kwegera Imana, kuko uvuga ati ngomba mpure n'abandi bantu atari babandi twahuye, mbega ngiye kubahereza iki? Biradufasha cyane kwegera Imana, ariko na cyane cyane mu kuyibaza ico tuza gutanga. Ati tukayibaza Imana, urya munsi baduha ico dutanga, mbega ino munsi dutanga iki? Rero biradufasha cyane mu kurushizaho kwegera Imana. Bafite niyo nyungu ya mbere twebwe dufise nk'ugwaruka. Inyungu ya mbere nuko bidufasha kwegera Imana. Inyungu ya kabiri biraduha gutera imbere mu buryo bw'ubuhinga, ko nubwo duhimbaza ngo turirimba harabamo no kuririmba ubuhinga. Rero navyo ne biradufasha mu kurondera ubuhinga. Rero twavuga ko ari izo nyungu. Ego.
Biragaragara neza yuko muri mwihiganwa canke muri mu mwete wo kurondera Imana cyane, mu gihe bamwe na bamwe usanga bari abo muri murunganwe rumwe rw'iwanyu usanga bari mu bubare kwiryohera n'ivyisi. Niyihe mpanuro wubaha canke niyihe iyerekwa nawe wagize icyatumye wiyumvira gukorana n'abandi mu kumva namwe aho kuja mu bindi bidahimbara Imana namwe mwokora cyane kugira ngo mwegereze urwaruka rwinshi kuri Kristo? Impanuro mbere no bahereza icambere nuko bakwiye kumenya yuko nubwo turi hano turi bazima nuko hari igikorwa Kristo aba yakoze. Rero ndabahamagarira gukizwa cyangwa se no kuvavanura n'ivyisi, kubera ko ivyisi ego harimo ikiryohera ariko n'ivy'igihe gitonya, ariko kandi mu Mana naho hari ubuzima budashira. Mu Mana hari ubuzima budashira. Rero ndabahamagarira kwegera mu nyonga y'Imana, kwegeraho Imana iri. Nico nohamagarira abandi banyagwaruka kwegeraho Imana iri. Ego natwe tubishatse twobijamwe, ariko nuko ivyisi nuko twasanze nyene atabuzima burimo, nta buzima burimo. Rero ubuzima twabusanze muri Kristo. Rero nawe turahamagara kuza muri Kristo, bumvirize bahonje ko basigatonya, baze bamere base nk'abahicisha, baze basi bagerageze nyamere nk'abahicisha. Ndibaza yuko igihe kimwe bazokumva yuko hari akanuvera muri Kristo, cyangwa se muri kuguhimbaza, cyangwa se muri kukubana hamwe n'abandi mugahimbaza Imana. Bazosanga ndazi ko bazosanga hari akanuvera gasumba mu vyisi. Nivyo mpamagariye abandi banyagwaruka rero bari hanze, ndahamagarira kwinjira mu ngoro y'Imana, hama nabo bumve ivyo turiko turaronka ko mu ngoro y'Imana. Radio Televiziyo Ijwi y'Abatiste mu nkundire yongeye kubashimira kuri uyu mwanya mwaduhaye. Ego murakoze cyane, natwe turabashimiye cyane kungene mwatwiyumviriyeko. Imana ibahezagirire. Murakoze cyane. Usifiwe kwamba wewe ni Ebeneza. Baba usifiwe, Yesu arakoze. Twasema ishengero Baba usifiwe. Wasinabumva tuvuge Baba, Baba usifiwe, Yesu arakoze. Baba, Baba usifiwe, Yesu arakoze. Tugenda twese 1 2 3. Washaka kujiganza huri. Chu. Tindura wa. Chone. Tasuku tagie. Ibujo. Ibumafu. Sema wana. Ibujo. Ibujo. Ora sina wana tagie twase. Tasuku. Ibumafu. Ibumafu. Hallelujah. Uwe muri mbyagise yohene kwa anavuga ati ngo Baba usifiwe, Yesu aragize gute? Yesu warakoze. Twasema asante. Amashi menshi kuri Kristo Yesu.